Abo banyeshuri 25 bafashwe ku munsi wa kane w'indwi iheze igenekezo ya 23 ibiro vy'umuyobozi n'ujejwe ivyigwa muri Green Hills International College riri muri quartier Musave mu gisagara ca Gitega vyaraye bituriwe. Mwijoro ryo kwa gatatu rishiru wa kane abantu biyoberanije binjiye kuri iryo shuri baturira ibiro vy'umuyobozi n'ujejwe ivyigwa bifashishije igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Bukeye hakozwe amatohoza, abana 25 barafatwa na komisariya ya Gitega aho bari bafungiwe kugeza kuri uno wa kane. Kuri uno wa kane rero abana 5 bagizwe n'abahungu 3 n'abakobwa 2 binjijwe ibohero bikuru rya Gitega. Abandi abavyeyi babo bamenyesheje RPA ko bajanwa mu ibohero rikuru rya Ruyigi. Abatarakwiza imyaka 15 amakuru ava hi Gitega akatumenyesha ko bobo batinjijwe muri iryo bohero. Abavyeyi bamenyesheje RPA ko abashingwa manza bari bemeranije n'ishuri kwabo bana barekugwa, abavyeyi bakishura ivyononekaye vyose, ariko kuri uno wa kane batangaye bamenyeshejwe ko abana babo bategezwa kwinjizwa ibohero rikuru. Kugeza uno musi naho abavyeyi bari bemeye kuriha ivyononekaye vyose, bamenyesha ko hari kuneza y'abana babo ariko batemera ivyo abo bana bagirizwa kuko atana kimwe kivyemeza. Hari na bamwe mu bantu begereye iryo shuri bobo bamenyesheje ko ryaturiwe n'abantu baje bava hanze y'ishuri mwijoro bazanywe n'amapikipiki aho binjiye muri iryo shuri babanje guca amatara. Ivyo biza bishimangira ivyo abavyeyi bashikiriza aho kugeza uno musi bemeza ko abo bana babo ariko bararengana, bagasaba nyabo nako borekugwa.